Turongeye kubaramutsa nshuti namwe bakunzi mwama mahisemo ibiganiro vy'imbonesha kure GCTV. Tukaba turi kw'igenekerezo rya 28 Ntwarante umwaka wa 2022 ninaryasango ryo kubashikiriza amakuru avugwa mu rurimi rw'ikirundi. Godefroid Nunzubumwe ni wari mu buhinga bw'ivyuma, mbere ni nawe ari katuma amajina amasanamu bibashikira atankomanzi. Najewe ngira ngo ndabashikirize amakuru nitwa Sibomana Ponce sangwa ikaze. Amakuru tugire ngo tubashikirize akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Ku munsi w'ejo niho ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaboko basketball byatanguzwa ku mugaragaro. Muraja kubikurikirana muri ano makuru. Bamwe mu bavyeyi bari bitabiriye uruganda rwari rwatunganijwe n'ishira hamwe ry'umupira w'amaboko basketball kubigeme, bahamagarira abavyeyi korohereza abana babo kugira ngo bijukire inkino. Navyo nyine muraja kubikurikirana muri ano makuru. Turabafitiye kandi n'ayavugwa mu yandi makungu. Ku munsi w'ejo niho ibikorwa byo kubaka ikibuga cy'umupira w'amaboko cha basketball byatangura ku mugaragaro. Meri ya Bujumbura ikaba igiye guterera imiliyoni 50 z'amafaranga y'amarundi. Tukabamenyesha ko ico kibuga cy'umupira w'amaboko cha basketball kikaba kigiye kubakwa ngaha nyene mu gisagara ca Bujumbura. Ninko twateguriwe na mugenzi wacu Prosper Nibitanga. Ibikorwa vyo gutanguza kubaka ikibuga ca Departement de Sport mu gisagara ca Bujumbura caraye gitangujwe n'umushikiranganje w'ugwaruka inkino n'imico kama n'iyinjira y'u Burundi mu muryango wa Afrika y'ubuseruko Ambassadeur Ezekiel Nibigira. Mu ijambo ryiwe ngo mu bushikiranganje barashimira abasanzwe barongoye ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi rirongowe na Apotre Manirakiza Jean Paul ari kumwe na General Serge Ntakavura arongoye ishirahamwe rya volleyball mu Burundi n'abandi bagiye hamwe bakiyumvira ko hoba ikibuga c'inkino c'amaboko gisakaye. Aha mbere tukaba twagomba dufate akanya ko gushirira ijese Justice House, Febabu, FPVB, Serenity Insurance, Kiriri Garden, Madame Signorine, Mex n'abandi tubashimire cyane kuba barashoboye kugira ico bakoze. Mu kanya rero tuhava dushira ibuye rya mbere hajya mwabonye batweretse bisigura rero yuko inoto dufise zigiye gutangura gushirwa mu ngiro mu kanya gato. Iki gikorwa rero bisaba uburyo butari buke, nkaba nagomba ku mugaragaro dukomere amashi menshi cyane urongoye uyu mupira w'amaboko basketball Apotre Jean Paul. Mu by'ukuri yarateye intege zidasanzwe kino gikorwa, kandi dushimire nyakubahwa arongoye umupira w'amaboko volleyball General Ntakavura, nawe nyene tumukomera amashi menshi kuko by'ukuri barekanye yuko iki gikorwa kiri ku mutima wabo. Muri ico gikorwa usanzwe aramutswa igisagara ca Bujumbura Jimmy Hatungimana ngo uburongozi bw'igisagara ca Bujumbura nabwo ngo buzoterera amahera agera ku miliyoni 50 mwiyubakwa y'ico kibuga. Tworangiza tubamenyesha ko ico kibuga kizotwara imiliyoni 500. Bamwe mu bavyeyi bari bitabiriye uruganda rwari rwatunganijwe n'ishira hamwe ry'umupira w'amaboko basketball kubigeme, bahamagarira abavyeyi korohereza abana babo kubareka ngo kugira ngo bijukire inkino. Ni inkuru twatohorejwe
na mugenzi wacu Godefroid Nunzubumwe. Bamwe mu bavyeyi bari bitavye uruganda rwari rwatunganijwe n'ishirahamwe ry'urukino rw'umupira w'amaboko basketball rw'abigeme bahamagarira abavyeyi bagenzi babo korohereza abana babo kugira ngo bijukire inkino. Rero abo bana kugira bakunde basket twe nase twafata ibiharage. Umupira ni wahara. Jewe sengere baranzi bati mama kuja kutureka iperera. Irezima mugabo twara tutombe twabahana hari tere basket. Navuka sengere ngaja kubareka iperera. Ngiye wariho ndiko nareka iperera ntashobora. Hanyuma muri entraînement babizi bo muri gladiators barabizi je tous les mardis et jeudi bagira entraînement kuri département soit kandi jewe nje soit nise muga je za keshi kumugora abagabo murazi ko ari aho bafatirwa na Gerard. Hanyuma rero abo bana rero mugabo ni koko n'umwana bikunda akavyimvamwo umuvyeyi wenyene mu mwana atayisha atumva yo bikora tachiyoshika kuvuga muvyeyi afise uruhara runini ya cyane jewe nibaza ko abagore kugira bazopfa vyumvise naho muzotegwira gasha no kuri biragoye je na rwa mbere mbona ni abakobwa banje bazoma bagira bakura abagabo ni baje muri basket bagira amamuri mugabo aho babitanguriye baragira estime doswa ni vyinshi amavantage ya sport cyane basket ni nyinshi. Nayo Apotre Jean Paul Manirakiza wagiye gukora uko ashoboye kose kugira ngo urukino rw'umupira w'abigeme rw'amaboko basketball mu Burundi rutera imbere. Ni mu gihe uru rukino rwasa n'urudatera imbere kumvo zuko hari hakiriho ukubasumbanisha n'abahungu. Mukamenya ko intumbere y'uru ruganda kwari kugira ngo bateze imbere uru rukino rwa basketball kubigeme. Muyavugwa mu bindi bihugu naho ibiganiro by'amahoro muri Central Africa byarangiye ku munsi w'ejo atantambuko ziboneka zatewe. Ivyo biganiro bikaba byari byatanguye kuwa 21 Ntwarante uyu mwaka, ariko nta miharigwana yavyitabiriye, mbere nta n'abatavuga rumwe na leta abari bavyitabiriye. Perezida wa Central Africa nawe Archange Faustin Touadera akaba yari yemereye abene gihugu mu 2020 igihe yariko yitoza ko inyuma y'amatora azotunganya ibiganiro byo gusubiza hamwe kwa bene gihugu. Ahandi havugwa ibiganiro ni muri Ukraine, aho perezida w'ico gihugu Volodymyr Zelensky yamenyesheje ku munsi w'ejo ko intumwa ziwe ziriko zirihweza neza ivyo Burusiya busaba, akavuga ko ivyo Burusiya busaba vyumvikana kandi ko bariko bavyigako mu buryo bwitonze. Zelensky akagiriza ariko Putin ko ari we rikatuma ivyo biganiro bidindira kuko aguma arungika ibitero mu duce dutandukanye tw'igihugu ca Ukraine. Inshuti namwe bakunzi mariko mudukurikirana, ni no kuri iyo nkuru turangirije ko amakuru twari kwabateguriye, ariko tubamenyeshe ko mushobora kubandanya mukurikirana ibiganiro by'imbonesha kure GCTV muciye kuri Facebook, Instagram, Twitter na YouTube. Mwandika akajambo GCTV mugiraho mubahwe na gahwane.